kaze cyane. Sawa murakoze muko naje nogiye ico mvuga reka najewe ntera gakorasi gatoya kavuga ngo umva ingene Yesu ahamagara uwitaba wese birajana kwitabiriza uvuga ko nyene umva ingene Yesu ahamagara uwitaba wese birajana umva ingene Yesu ahamagara uwitaba wese birajana umva ingene uwitaba wese birajana mwishengero arahamagara uwitaba wese birajana umva ingene Yesu ahamagara uwitaba wese birajana. Turongeye kubaramutsa amahoro ya Kristo yongere kubana natwe twese kandi Yesu abahezagire cyane nkuko umuvyeyi wacu yamaze kubivuga kuva ku wa kane twaratanze intasho kuko bamaze kuvuga iyo twaje tuva hama rero guhera kuri pastori arongoye ububwiriza bwo mu Gwizingwe hamwe n'abakozi b'Imana hamwe n'abaririmbyi n'ishengero no muhira n'abandi twagiye turahura bazi yuko dusanzwe turi ino none rero baradutumye kubaramutsa iyo ndamukanye mu yakire mu izina rya Yesu. Murona agomba mvuga akantu gatoya hanyuma ndanezerwa cyane uyu muvyeyi wacu pasteur jewe newe yandeze yanyigishije igice arandira kandi ajya umuntu yarize umwana ntereka kumugora hanyuma rero gushika n'uyu munsi ndi hano narabivuze kuva ku munsi wo kuwa kane mu ncamake no kuvuga hajya aba bakozi b'Imana canke mu rugendo ruja mu ijuru turafise abantu badufasha jewe navuze ntiyaba papa yamvyaye canke mama yarafise ibindi bintu ashobora kumfashamwo mugabo nk'ivy'ijuru kuko niteze kuzoja mu ijuru nkabana na Yesu ivyo ntavyo bari banyeretse ntavyo narinzi nka kumwe rero bahora baca umugani mu Kirundi ngwe yavyaye muci sinzi uko iyo migani mu gisagara mu Yezi ngo civuga ati jewe ndahejeje hasigayeho umwungere hanyuma rero yageze rero kugira ati naje ndacutse hanyuma urumva rero pastori nawe acaranyakira yumvira umuntu akwigishije igice murabizi umuntu agateba ahantu abatizwa akagera nk'ahantu baca bamuha ibikorwa si benshi rero baheza kubatizwa ngo bace babaha ibikorwa hari abasubira inyuma bakiri baciga igice kikabananira yamara gushika mu baririmbyi bikamunanira agatangutse arasubira inyuma niyo bigenze n'ahandi hantu bakaba baje nama bakaba kontagite naho nyene satani agendera nyuzu urubugara rwabo kagenda baburebure none gushika uyu munsi umuvyeyi wanje sinovuga ati ndamukunda reka mvuge yuko Imana imukunda kuko ivyo si jewe yabikoreye jenyene kandi ububwiriza bwacu buragutse buramaze no kuza buravyara cyane namwe ivyo muravyumva singomvye kubidondora ngomvye kuvuga ivyo yankoreye hanyuma ikindi rero noca shinga intahe tudatebeje igice jewe nacize amezi 2 ariko hariho n'abacize umwaka batari nkahandi Imana rero ikora uko ishaka hanyuma rero noba nabatijwe nki mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana 987 ushira 88 hama ibindi navyo sinobidondora Imana nihabwe cobahiro
reka rero dushishikare. Hama rero turabashimiye cyane, sinovuga cyane gene twashitse ahantu ibyo ntabyo novuga, reka mvuge ibyo bampaye umwanya kongera kuvuga icyo Imana yashize ku mutima wanje. Yesu nashimwe, Yesu nashimwe. Hanyuma rero ku munsi w'ejo uheze ku wa kane twarasangiye amajambo y'Imana twasomye hariya muri Luka muri ca gice ca kabiri kigomba kuvuga ingene Yesu yasigaye i Yerusalemu. Asigaye i Yerusalemu yari afise nk'imyaka 12. Hanyuma rero ico gihe Yesu ngo asigaye i Yerusalemu bari mu minsi mikuru, hama rero baramwibagira n'abari ishengero ti none kubera iki umuntu muba mubanye imyaka 12 kamwebwe murazi harimo abantu atari bake, reka duhere ku mwana bari mu rugo afise imyaka 12. Imyaka 12 hagahera ikintu c'imisi ishika 3 taramenya yuko umwana muri kumwe, baramwibagira. Wamenga Yesu ntiyamenyekana, wamenga si umuntu naho baje gukora iminsi mikuru ntibari bazi uko iyo minsi mikuru ari wari karayikoresha. Ega ntibamumenya, ntibari bamuzi. Gushika n'uyu munsi abantu bashobora kuvuga ngo yarakijijwe, mugabo niyo yogira ingorane ntashobora kuja kurondera Yesu, caja kuraba ugutunze canke bishoboye canke uwize. Bana nidutabare gusa. Hanyuma rero twarashishika mu majambo y'Imana, n'ayandi majambo y'Imana twagenze kuza turavuga. Hanyuma ku munsi w'ejo dukoraniye hano twaravuganye kuri uyu muntu ahambaye cyane w'umugabisha akomeye cyane yitwa Namani. Namani aragwara hagera igihe kirekire arabura umuntu yomuvura, ariko adi ikintu cyo twigisha ishengero ry'Imana mu bantu bariko baraja mu ijuru. Hariho icigwa gikomeye cyane gomba kuvuga yuko umuntu Imana ikabigira ibibona. Urashobora kubura umutunzi, urashobora kuba wo kwivuza hanze mugabo bikanka. Yesu nadutabare. Umuntu niyo agwaye ntashobora kwibuka ati reka banze je kwa muganga, ariko kandi abaganga burya nahajya naruka yari umuganga kandi akomeye. Ariko abantu benshi ibikorwa ari amageragezwa yinjiye, ari intambara, ari ingwara, ari ico umuntu ariko arasaba, nukuvuga Yesu bama baja kumurondera mu nyuma bamaze gushika kwandaherewe bagaca bibuka Yesu wariwe. Hanyuma rero ku majambo y'Imana tugomba gusoma uyu munsi, si amajambo menshi cyane, ndazi wigishijwe byinshi kandi Bibiliya irayisomera. Nagomba ndakubarire jewe uyu munsi tugomba dusoma amajambo makeya. Nagomba jewe uyu munsi muntu uri hano mu ishengero ryo mu Kinama, jewe ndakuzaniye inyishu. Sema amen. Jewe ndakuzaniye inyishu, nta byinshi ngomba kugucishamo. Yesu nadutabare. Umaze iminsi utakimenya Yesu. Ngomba tuvugane kuri uyu muntu umwe yageze kwibuka kumenya Yesu, ibintu byayangaye ku kanyuma. Woshobora gusanga n'uyu munsi ku kanyuma. Dusome mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo bwanditswe n'uyu Mariko iki gice ca 5 n'uyu murongo wa 26 n'umurongo wa 27. Ni ku rukaratasi muri Bibiliya za nshasha zahahora atari nshasha, ni ku rukaratasi rwa 47. Yesu nadutabare. Muntu iyo wowe uri hose wizere ko jewe ngire Imana avuze ati aba bantu barafise ibibazo, umaze igihe kirekire, ufise umutwaro umaze igihe kirekire, uyu munsi Yesu akira kwishure. Yesu nashimwe, kuko ndazi yuko ushitse kwandaherewe. Warabaca umugani mu Kirundi ngo burya ngo agahuzu karafuba, kari Imana ibona mu mutima ndazi urarusha. Abagwaye bararusha
kandi Yesu yabayeho muri Matayo 11 ngo nimuze kuri jewe, urumva jenyine atawundi muntu uciyeko. Amen, sema amen. Nimuze, urumva mbega arabishoboye, arashoboye Yesu. Nimuze kuri jewe abangana iki? Aba harimo abantu barusha muri ishengero ryo mu Kinama. Hariho abantu baremerewe. Tugira rero tuce turaba uyu muntu yavuze ibyo bintu, namburushe namburemerewe gira kwakira uwo mutwaro, niko yambariye kandi ntabeshe, kandi turamaranye igihe ndazi yuko atabeshe yamavugisha ukuri kandi arakuzi, kandi si wewe wenyine. Reka dusome tudatebeje. Dusome ku mutwe w'amajambo hariya ruguru havuga ngo Yesu akiza umugore agwaye ubutinyanka azura umukobwa wande. Yababajwe cyane n'abavuzi benshi bamumarisha ibintu vyiwe vyose, abitanga kwingemu, ntihagira ico bagira gute bamumarira. Mbere arushiriza kugira gute? Arushiriza kugira gute? 2:7 ryajambo ry'inyishu rero kwanda herewe 2:7 rero hari inyishu. Kuri 2:7 ngo yumvise ivyande. Gira ntiyari bwavyumve, niturahe tujya murongo. Yumvise ivyande. Amaze kuvyumva yibwiye mu mutima, kuko amaze kumva ivya Yesu araza aca hagati y'ishengero, amuturuka inyuma, akora ku mpuzu ziwe. Yari yibwiye ati niyo nokora ku buyonga bw'impuzu ziwe gusa nogira gute? Byari bwavyibwiye. Ndakuzaniye inyishu. Yesu nashimwe. 2:9 uwo mwanya isoko y'amaraso irakama, amenya mu mubiri wiwe yuko akize ico cago. Yesu wacu nashimwe. Amen. Yesu adufashe. Wandikiye Abaheburayo yavuze ngo uko Yesu Kristo yararejo n'uyu munsi niko akiri. Yesu ntaruha, Yesu ntasaza. Amen. Ubu birarushiriza, aguma yubura mu nkomezi nsha. Hanyuma rero uyu muntu nagomba nakubwira ikintu kimwe cyatumye ibintu biyangara. Abantu uyu munsi ikintu kigora n'amasezerano. Hagati y'abantu b'Imana n'amasezerano biragora. Abantu benshi barataye amasezerano y'Imana. Byose biba byaragenze neza. No kuvuga ijambo ry'Imana ryatweretse ngo uyu muntu yaragwaye igihe kirekire. Amaze kugwara ijambo ry'Imana umenga ariko arashinga intayi cyangwa bari bamuzi. Aravuga rero ngira ngo yoba hajya rero gitangura kugwara buhoro buhoro. Harahavuga ati reka mbanze nje kwa naka bakamurangira ati yajya naka aratanga umuti w'iyo ngwara yoyivura kandi yirazwi. Akajayo. Kandi abantu iyo bumvise rero umuntu amaze kugwara, uwo ari we wese n'indare ndiye acagerageza kuvuga umunsi ati mundungikire, naho yahurura ibintu by'ivyatsi aramuha, we akarira gukora ku mufuko akamuha ako gafaranga gusa. Aho Yesu ntiyari bwibuke muri porogaramu ntiyarimwo. Yesu nadotabare cyane. Ereka no mwishengero birabaye. Ukagwara ngwemego. Nukuvuga niyo hadi ikintu kiba gikenewe guta amasezerano, hari naho wavuga ati mbo je ndagwaye.
reka rero mbanze ndamugobere Yesu mu mwanya ngihema ukaja imbere y'Imana ukamara iminsi 2 wabona byanse ugataha kume kwa Ana ku mutwaro wiwe y'amaduka ishiro sema amen akaja gusenga ishiro hanyuma bwaca akongera agataha ntiyabigize rimwe canke kabiri kandi bashishikara kumutwenga bajya ba Penina kuko ntiyavuga mugenzi we hajya umugenzi niwo mukundana ntiyavuga ngo ni mukeba Yesu nadutabare hajya umugenzi niwo mukundana niyo abantu hajya basangiye umugabo barakeba hajya nta bugenzi wabo urimo ntiyaba mugenzi we asenga atakivamo hanyuma rero no kuvuga ashobora gusanga nk'umuntu ukaja imbere y'Imana abona biranse ugasura teka nongere fata yandi mapfungo none Mana ncehe cyangwa bigenze gute wabona byase ego no kwa muganga ukagenda mugabo ku Mana ihe muntu kunyisho ndakuzaniye Yesu nadutabara kandi harimo abantu bagwaye nubu ufise randevu kwa dogiteri kandi ni vyiza muga nta randevu mufitaniye n'Imana nta randevu mufitaniye na Yesu basomye ba Bibiliya abantu b'Imana murazi uyu mundi muntu yitwa Yakobo ingene yari ko aratata na Yesu urazi ingene igihe yari kumwe na wa mumarayika hamwe mu gitondo yamugobera akamufata ntinuva ngaho utampezagiye arateba arazana yarafise inkota ngo yimushinga kwitako ati naho kuguru guca amen simva ngaho utampezagiye amen Mana iyi ngwara Mana ikicago Mana iyi mitwaro Mana izi ntambara umuntu agerageza uburyo bwose akabona byase mugabo Yesu mugobere iyo umuntu atonze kwa muganga hari naho bakubarira ati utazindutse urashobora gutonda kwa muganga guhera nka saa moya wazindutse gushika sizeri mugabo ntushobora kuja gutonda mu cumba ngo uveyo kuva nka sizeri shenga uhere mwijoro watonze kwa Yesu hanyuma ngo uje gutonda kuvuga ngo atashe sangapi uyu munsi biroroshe gutonda kwa dogiteri kandi twebwe turadutondayo Yesu nadutabare mugabo kwa Yesu abantu ntibatondayo Yesu ati genda ntacu uzogaruka usanga ngaha genda ko wabunyuriye yuko asomvye ububasha tonda hari naho ivyo turabizi kandi ni byiza cyane niyo mategeko kuko n'umuntu abagomba kugira bijya bikoresho baba ariko barakoresha bifasha abantu kugira ngo biboneke n'ingene bigugwa kandi ni byiza natwe bo datanze bikorwa ngaha mu ishengero nuko nyene Yesu nadutabare cyane ari umuntu baca mutuma muri consultation bagaca ku muconsulta ati niyo consultation nanga hego ni 15 Yesu nadutabare kandi ajya muri consultation ni kintu ushobora gusanga bakoresha conseil nta muturiye eka kandi ugaca wizera no kuri iyo mpanuro ko ari iyo nyene ugaca ugenda atandi kinini baguhaye umuntu agaca atahanezere bati baciye yampanuye kweli yampanuye neza ati yongoro uyitware mwuku nuku ngira byo bari gaca tabura gakaratasi ati gende nakuntutse kuri radio bahama bace bagupima bagaca basanga ibipimo byaduze canke byamanutse amen aho Yesu ntavugwamwo kandi abakizwa barimwo aho Yesu ntavugwamwo watonze watanze n'agafaranga hano cyo subira hano aho Yesu ntaravugwamwo amen Yesu atufashe ariko ni vyiza reka tugende ku ijambo ry'Imana ku nyisho yiwawe muntu uyu mukenyezi nta naho byatweretse yuko yari umukizwa canke yari yarihanye canke idini yararimwo mugabe ijambo ry'Imana ryamaze kuvuga yuko iyo ngwara yari yaremuranywe imyaka 12
kandi imyaka 12 umuntu aguma aremba aca kwa naka nabisubiyemwo wagashishikara kuremba bamuha imiti bamwahiye agashishikara kuremba. Sindaka kubivuga kuko barakunda kubitangaza cyane mu masoko hirya no hino, hariho imiti bazana mu macupa. Ati rero iyi miti yo mu macupa mu masoko urumva ntacu umuntu abanyegeza, kandi urumva niko biri. Atahugwaye umugongo ucaho ukagwara ibindi bintu. Ati ricupa no kuvugura inyoyo umuntu akarija kwa kagotomera. Bya bindi vyase kandi rirazimvye rijya cupa. Yesu ntarapfugwamwe. Yesu nadutabara. Yesu adufashe. Shengero ry'Imana Yesu adufashe. Mwabakenyezi Yesu adufashe. Banaume Yesu asifiwe. Uyo mugore uko bamuha imiti kwa naka niko yaremba. Yemwe ndabuze ingene novuga Yesu kabisa. Amen. Wonde muntu yari avuga ngo shitsa Yesu mu mutima itaba ijambo ryiwe mwugurure ryari bikigize gute? Umuntu araremba mbere gutaba naho ijambo ry'Imana ryatubariye kuwanditse Bibiliya Mariko aca byandika we yabikurikiranye ati arateba haragera ahantu nuko atacicara no mu bantu. Murabyumva? Abavuzi bariko baravura bazana imiti abahanura bagira gute? Ndiko ngomba kukoreka hagati y'abavuzi na Yesu nibikorwa ariko arakora. Kandi ukaburi ngaha n'ibintu ubona biriko biraba niyo umuntu ageze ahantu aja mu ngorane ni mu byaranje afise amahera menshi ni senge ni muyomba. Ninaja hanze nzoguruka n'indege kandi nzogenda. Ihanze rero iburaya kwivuza ibura canke muri Kenya canke mu ntuze mu Buhindi. Urumva uriya muntu ari mu Buhindi arasumvya ubushobozi Yesu. Turabakizwa kandi Yesu tumwemera. Amena. Yesu ashimwe. Mumvirize inyushi wawe ahantu. Aca yongera abona ngishengero risumba nkiri rikoranye ariko arakora ibitangaza. Batangura kubona ingane yahumuye barutoromayo, tangura kubona ingane agaburiye abantu 5,000, arabingane yakijije wa mwana wa Yayiro, araraba n'ibindi bitangaza byakoretse. Hama haca ijambo muri mpwemu yera ariyumvira mu mutima wiwe ati jewe niyo nokora kubuyonga bw'impuzu za Yesu nogira gute? Urumva ico ciyumvira mugabo ico ciyumviro kera ntibwaciyumvire yageze ku ciyumvira amaze kunuka ashitse kwanda herewe atawundi muntu yavuga ngo reka subiriyo natanguriye kuri wa wundi. Abantu baba basubira kwemera gukizwa canke kwihana hajya bamaze gushika ahantu babonye ibintu byayangaye bitagishoboka ngo reka basi nangera sukuvuga ngo ni original yabyo ngo reka mpe. Ariko maze kwiyumvira Yesu ubukize, sema amen. Umaze kwiyumvira Yesu gusa kamwiyumvira naho ibintu byaba byadabutse naho wabushikaje gatoya ugahwera Yesu kamwiyumvira gusa bari mugenza wati wabukize. Gira mugenza wati wabukize. Ko niko byagenze. Yesu nadutabare. Ico ni kimwe. Amaze kumukora ku buyonga bw'impuzu akoze ko gusahewe. Uravyumva ingene Yesu ameze. Akoze ko atanico bivuganye ntiyanaturutse n'imbere yiwe ngo amubone ingene asa wamenga ukuntu yasa ntiyoseruka imbere ya Yesu. Yaciye aca ahantu hihishije agenda arabundabunda
hanyuma ngo acyashinga gakora urabona bakunda kwambara kabijya bintu by'ubusikafu z'impuzu muramubona iyo bareko barekana nk'amafilime yiwe ngo kubuyonga ko kantu gatoya cyane Yesu ngo acaturuka inyuma Yesu nadufashe cyane ngo aragenda ngo aromboka ngo acakora ku kantu gatoya ngo uwo mwanya nyene amen umwanya unganike naho maze iminsi miremire uyu mwanya nyene biraza gushoboka uyu mwanya nyene Yesu atanamubonye atanabandi ega ntiyashetse hamubona ega ntiyarakije ahantu hari naho umuntu ashobora kuba n'ahantu umenga Yesu ntakikubona Yesu naho uca inyuma arakubona mani dutabare cyane amen Yesu nawe waba uri kurabundabunda aragira gute Yesu arakubona mugabo izo ngorane niyo mitwaro ndakuzaniye inyishu aho washa hose ingo Yesu aragufasha ijambo twoherezako amen amasezerano burya aragoye amasezerano burya aragoye Imana yari yasezeraniye abisirayeli ngo nimwaguma mu byagezwe byanje amajambo yanje akaguma muri mwebwe cyo muzosaba cyose mugabo abantu bari kumwe na Mose bamaze kuba bariko barasezerana ngo hacaragera igihe rero amasezerano bayata bamaze guta amasezerano ingorane ziba zirinjiye mbere ijambo ry'Imana ivuga ngo Mose akiduze kuri wa musozi ngo ageze kumanuka ngo acasanga amasezerano abantu basiye gusenga ibigirwamana uhoraho ngo acabarira Mose ko wewe abona cyane ati ba bantu basubiye inyuma basuye mu bigirwamana mbere ijambo ry'Imana ivuga ngo basubiye kononekara uko nabagize siko bakiri abantu baca barata amasezerano barononekara Mana nidutabare mbega uyu mukenyezi amen sema amen ikibazo uyu mukenyezi ko bijya bintu atanka niba yaratunze inka Bibiliya yatwemeje neza yuko ngo byose yari yabimariye ku bavuzi ntihagira ico bamumarira mugabe ico ngomba kukubarira Yesu amaze kumukiza mwomenya hari ikintu yamuhaye abasomyi ba Bibiliya mwomenya ari nk'amadenari abiri yoba yaramuhaye canke itarano hari ikintu yamuhaye Bibiliya itwereka Imana dutabare ehe wa muntu urashobora kuba ugwaye mugasezerana n'Imana atawundi muntu akumva nkujya mukenyezi iyo yiyumvira mu mutima ati Mana kandi naha barimwo tinkamwe wonkiza no gukorera iki gikorwa abantu benshi cyane Yesu natufashe Yesu natufashe abantu benshi hariho abantu benshi yarafise imbanyi acaja mu maternité ehe mukenyezi dutangurire kuri wowe ikintu Imana yakoze aravuga ati jewe nkamwe umwana noramuka nibarutse nk'abandi bashatse je notanga ikimazi mu ishengero kweli atubona hirya gikorwa hajya mu ishengero kijya no gikora nkagikora gutyo ugeze gushikayo mu maternité ujya mwari kumwe urazi igitangaza Imana yakoze Yesu nadutabare hajya ngo yatagapfuye ntagakira muriko muravyumva iyo hatabaye amaraso ntaguhari ujya rero mu mama yaragiye kwibaruka yaciye ahwera muri kumwe yagombye kukoreka ati ko wasezeranye
mu gishingo cy'uko wari gupfa uyaragiye reka nawe ndakwengera ushobora kugutabara kandi mwese mwari mumeze nk'ababambwe ku musaraba mwari ahantu ku rupfu mugabo wewe genda uze gukora bijya nyene none Yesu gushika uyu munsi Yesu wamuhemvye iki ko watahanye umwana ariko abandi ataco batahanye hari icyo uramukorera aho waraba Yesu mu byo murekora kuri ya konte yiwe yikigira 10 hari kiriyo acaravuga ati nimubingeragereshe Imana ngwe gutabara wa mugabo uraza ubukene warimo uraza abandi bagwaye mu bitaro mugabo wowe ugatahuka abandi basigayeyo haje Imana yarakwigishije mugabo gushika uyu munsi nimba hari igikorwa wahawe ugikorana intege nke mugabo Imana uyu munsi udahinduye uyu munsi udasuye handi ku masezerano akaba karaba Yesu nadotabare cyane hariho byinshi Imana yakoze none Imana warayishimiye ikigira 10 urarya intege nke gushimira Imana uyu munsi abantu uyu munsi honyene bavuga ati tugomba dutanga amashimwe kigitondo hapfuye abantu benshi cyane ewe muntu atamunyezamu wahevye uyu munsi mbega umunyezamu yakurariye muri iri joro nk'ubu yovuganye ati mpemba wo muhemba ngahe Yesu nadotabara tugira tuje imbere y'Imana dusenga Imana nakorete uyu munsi n'inyishu n'amajambo menshi twasomye inyishu rero y'Imana igomba kuguha wa muntu we uyu munsi wari ufise ingwara uyu munsi ugira ca handi hantu banza usubira ugende hanyuma usiguze Imana wongera utanga ikimazi c'ishimwe hanyuma urabe yuko Yesu uyu munsi vyawe n'imitwaro n'ibindi Yesu aca kubigukorera abumvise amajambo y'Imana Yesu nabahezagire gomba dusenga Imana uyu munsi n'inyishu wowe ufise ibibazo wowe ufise byoba byaranse yuko usaminda woba waragwaye ingwara uyu munsi ufise porogaramu kwa dogoteri woba higeje bagira baguha amafaranga wurira indege ariko Namani yari yarabuze umuntu yomuvura uyu mukenyezi bose bari kwandaherewe uyu munsi zana umutwaro wari wo wose imbere ya Yesu namba wewe ibyawe bitunganye neza ikorere umutwaro w'umwana wawe afise ibibazo cyangwa umwana wawe cyangwa uryara ahandi wewe ingom uzana umutwaro hanyuma tugufashe gusenga Imana nayo majambo y'Imana Yesu nabahezagire gomba dusenga Imana ninde muntu agomba kuza kwakira inyishu uragomba inyishu ugomba nahaguruke hari n'igihe ushobora gusanga amasezerano waracumuye uyu munsi aho umuntu kuvuga nkatereka nkora ibikorwa by'Imana ugashobora gusanga abantu baracumura Imana igaciba kure ugaca wishimira amafaranga ntabwo umuntu yarusha amafaranga hajya Namani kandi hajya Imana irashobora kuguteza ingwara ukagwara kugira ngo yiheshe icyubahiro igaciraba ingene uyirondera hagaca hubuka ikintu c'umutwaro cyangwa ingorane kugira ngo Yesu arabe yuko umurondera agaciraba ingene uri kurajarajara uyu munsi Yesu ni nyishu kuri wewe muntu kuko biravya na wewe ingorane ufise uri kuja kuraba abatunzi uri kuja kuraba abantu bafise amahera uri kuraba abantu bafise uburyo mugabo umenga Yesu nta buryo afise uyu munsi ni nyishu kuri wewe abandi nabo baragerageza kurondera nk'amashuri babona byase ku mashuri goreka ntanga amahera uko nuko bakiterebera sinabizi ngene babikora ariko Yesu nta kindi camuzanye niwe rero aruhura abarusha n'abaremerewe akabaruhura yashaka ngo nimuze kuri jewe abarusha n'abaremerewe abafise imitwaro abacumuye abagize ingorane abari kumviro Yesu yuhayi wari umaze igihe kirekire uyo muntu ngo amara ngo imyaka 12 kubera iki wama winjirira mu ishengero ryaha mu kinama kubera iki no mu masengesho winjirayo kubera iki mu bikorwa winjirayo mugabo ivyawe nturagira ngo bitumbereze Yesu neza uwabambwe ku musaraba igorogota ivyawe nturabitumbereza Yesu
uyu mukenyezi ngo acaca inyuma ahatabona arakorako akantu k'ubuyonga. Uyo mwanya nyene ngo umugende w'amaraso urakira. Iyo ngwara yawe hajya Yesu yabariye Lazaro, Mariya na Marita bariko baramutabariza ati musaza wacu ari kumviro, ati jya ngwara siyo kumwica, nukugira ngo ibikorwa by'Imana biseruke. Yesu agira serura ibikorwa byiwe hakibona muri izo ngorane zawe. Ari ingwara, ari icaha, ari byananiranye, ari intambara ziri muhira. Yesu arashoboye. Hajya ujya w'amafaranga se washoboye. Oya, Yesu arashoboye. Yesu arashoboye. Ibyawe byama byose Yesu arashoboye. Uyu munsi nakubariye nti akira inyishu y'Imana ku kibazo, hanyuma muri uko kwakira inyishu uco uhindura fumusezerano ati Mana ngira ntange ikimazi ishishimwe amwe nari kubanza kuzotanga, ngire ndayaguhe njashirako n'amasengesho, hanyuma uturebe ko byose bitagenda neza. Tugomba dusenga Imana. Ninde umukozi w'Imana yiteguye gusengera aba bantu? Tubasengere. Nakubari ntisa amajambo menshi. Akira inyishu. Yesu ariho. Numwanya mutoya. Turiko turavuga ya majambo, nawe wetanga uruharura abantu Yesu yakijije, impumyi, abacumbagira, ababimvye urufuro, abashonje 5,000 bari bameze gute, abo yakuye mu ntuze mu mva, bamwe ba Petero babatumye kwiyopa kuri bajya badoruka. Byo byose nibikorwa bishingira intahe Yesu umunyenazareti. Uko Yesu Kristo yararejo n'uyu munsi niko akiri, ntazigera ahinduka, kandi ngo ntaho yamahemukira baza kuri we. Uyu munsi ndakuzaniye inyishu ku ngwara Yesu yambariye ku ngwara. Hindura ry'amafaranga, yakoresha ibikorwa ngaha, hanyuma usengegwe, hanyuma ucuce imbere y'Imana umurondere, utonde. Naho wabona utamubonye ku mugoroba, naho ushobora kuguha randevu Yesu y'iminsi 2, tonda. Nuzoshobora gutonda iminsi 3 canke gutonda ukwezi kose, hanyuma rero Yesu ataraguha inyishu yiwawe, tonda. Tonda Yesu yishure. Kandi waracumuye kubera mu gishingo ca Yesu wahashize kuko ijambo ry'Imana muri bya byagezwe 20 biri mu kuvayo bivuga ngo ntihakagira iyindi mana umbangikanya haba mu ijuru canke mw'isi. Mugabo uyu munsi umutima muniniya, amafaranga menshi ibyo uzotanga n'amasezerano biri ku bantu b'amafaranga n'abantu bize gusumba Yesu. Umuvyeyi wacu abasengere. Mana yacu uri mwijuru, Data wa twese uhoraho, umukama w'amahoro, ngaba abantu bawe baraje Mana, kuko bagwaye ingwara y'icaha, caha gitera icago caje kuri bo. None baraje imbere yawe Mwami, nk'uko wakijije wa mugore yaragwaye ubutinyanka. N'aba bantu baraje imbere yawe, turabazanye ku musaraba mw'izina rya Yesu. Amaraso yawe yeza imitima, amaraso yawe yeza ubugingo, amaraso yawe atuma abantu baronka imbabazi. Niyururukire kuri bo Mwami, ubagirire imbabazi, ubaharire ibyo bagabitanije byose bibi, ubaharire ibyo bakoze, ubandikira amazina yabo mu gitabo cyo mwijuru, ubandikira amazina yabo mu gitabo cy'ubugingo. Nubeze ubakure kwa marabaga, ubakure kwa gasembwa mw'izina rya Yesu. Amaraso yawe abeze,
amaraso yawe abahumanure, amaraso yawe abeza imitima, amaraso yawe abeza ubugingo. Haleluya, 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 haleluya. Yesu mwagazi w'intama w'Imana, ubagirira imbabazi, ubagirira ikigongwe, ivyaha byabo nibihanagurwe, ibihe byo guhembuka bize bivuye mu ijuru, baheze bumva amahoro n'imbabazi z'Imana. Urakoze kubagiriye imbabazi, turabigushimiye mu izina rya Yesu umwami wacu, amina. Ego sawa, Imana irakoze. Ngomba gusengera abantu bumva yuko bagwaye. Wewe ufise umutwaro w'ingwara, wowe uzi yuko ufise randevu yo kwivuza vyase, hanyuma sindakuzi, hanyuma uca ugenda kuri aba bakozi b'Imana basange mu biro. Urabona ujya mukenyezi yavuze ngo jewe ngo niyo nokora ku buyonga bw'impuzu za Yesu nokira. Ngo umuntu akavuga ati jewe ngiyo nobona nokira, ati jewe naho jewe yobijya nka noyitanga, naho byowe bihumbi 10 nobitanga nokira iyi ngwara. Uraja kuvyandikisha no kubitaza gushoboka, hanyuma utonde neza. Ibikorwa by'Imana ntukibikora neza, kandi uriko uragomba gusubira inyuma. Dusengere umuntu rero yumva yuko avuga ati ari kuri randevu, tumusengere kweri. Mbere yo haguruka uyo muntu akahaguruka, tumusengere avuga ati jewe ndafise indwara, baransengeye birange, reka ntivyase. We ntiwatumbereye neza, we wagombye gusengerwa n'umuntu mugabo Yesu Kristo ukamenga uri kubona umuntu. Nagusengere hama Imana ishimukoresha. Niba ufise umutwaro w'umwana wawe, niba uri kuraturatuzwa, ariko cyane cyane ingwara, gomba tugusengere. Ego tugomba dusenga Imana kugira ngo Imana yishure ya mitwaro yose. Imana iraza amarira yawe, Imana iraza ingorane zawe, Imana iraza vya bindi vyose wayereka. None rero tugomba tugusengera Imana kugira ngo Imana ikugirire neza. Imana niyo nyishu, Imana niyo nyishu y'ibibazo vy'umuntu wese. Imana yarishuye ujya mugore yaramaze imyaka 10 n'iyindi irengako, ariko Imana iramwishurira mukiza. Imana yarakijije abandi bantu batari bake. Kumbure hariho umuntu afise ikibazo, ayakizanira Imana gihereze Yesu. Ari umuntu agwaye, Imana iramukiza, Imana imugirire neza. Kandi ari umuntu atagira umwana, Imana irugurura inda yiwe aronka umwana. Ari ufise umuntu wiwe yari hariya muhira atavyara agomba umwana, Imana irugurura inda yiwe aronka umwana. Imana imugirire neza. Nuko rero tugiye gusenga Imana, twinginga Imana kugira ngo Imana ikore ibitangaza. Ari umuntu yagwaye ingwara iyo ariyo yose y'ubumuga, Imana iramukiza, Imana imugirira neza. None rero iyo mitwaro yose, n'izo ngorane zose, ivyo bintu byose wahaye Imana, tumba gusaba pastori hano dukorana ashike hano yereka Imana iyo mitwaro yose. Imana idufashe. Senga pastori, wereka Imana bari abantu batavyara bavyare, wereka Imana bari abantu bafise imitwaro yose basavye, Imana yibishure. Mana yacu, muvyeyi wacu, niwe bwirukiro bwacu, niwewe duhanga amaso ijoro n'umutaga, ukadutabara, ukatwishura. Mwami Mana,
ngaba abantu bawe akoye amaraso y'igiciro bari imbere y'Imana bayizeye Imana bazi ko ari Imana ishobora byose bazi ko ari Imana ikuraho imisozi bazi ko ari Imana itembagaza ibiri imbere bihagaze imbere y'abana b'Imana none mu izina rya Yesu turakweretse mwami aba bahagaze imbere yawe bakwizeye baguhanze amaso nk'uko mwami wakijije wa mukenyezi muri kano kanya tabara aba bantu bawe ibihagaze imbere yabo nibisenyuke mu izina rya Kristo Yesu ibyigize imisozi nibisenyuke mu izina rya Kristo Yesu ibyigize amabuye nibisenyuke mu izina rya Kristo Yesu abantu bawe mwami nibakira inyishu zivuye ku Mana yacu wa muvyaye abakunda wa muvyaye abahaza kwinyonga nibakira inyishu kuko bakwizeye kuko bazi kushobora byose kuko bazi kudashobora kubahemukira kandi bazi kuri Imana wamutera iteka abari kuri wewe bose bakwizeye batera iteka batahana amahoro bagenda bagushima ko bateye iteka ko babereye umuvyeyi ko bahaye inyishu ku byari bibahanze ku byari bihagaze imbere yabo ku imisozi yose yimuwe mu izina rya Yesu abantu maze iminsi bagusenga abamaze iminsi bakwereka mwami Imana hari abamaze imyaka barindiriye inyishu uyu munsi n'ubu munsi wo kwishurwa uyu munsi n'ubu munsi wo gutahana inyishu kuri bajya bagusenze bakwizeye kuri bajya bakugize ubwirukiro bwabo babaha amahoro bishure mu izina rya Yesu kindi gihe bazoze batanga amashimwe bazoze bavuga bati Imana yacu yaraduteye iteka mu ikoraniro ry'abera bazoze batanga amashimwe kuko uri Imana ubereye gushimwa kuko uri Imana ubereye gushigwa hejuru turagushimiye Mana kutanze inyishu izina ryawe nirihabwe cyubahiro urakoze rero kuvyumvise kandi urakoze kuwemeye kubikora mu izina rya Yesu Kristo mwami n'umukiza wawe tubisavye amen. Yego murakoze cyane bumvise amajambo y'Imana. Imana ishishikare kubahezagira cyane hama nawe nihagira ikintu Imana igukoreye naho itobirakora banze bikore nawe ahari ibikorwa byagutse haje Imana irashaka kuraba nk'ibi bikorwa bikajamwe intege nke ugaca ubanza gusezerana ati Imana namba ari nk'umwigeme aba yarabuze umusore namba ari nk'umuntu yoba atavyara akavuga ati Imana jewe naje nkamwe nobona unteye iteka ati bijya bikorwa naje by'Imana ngahaza Imana igacitegera ngaho nyene hanyuma rero genda ubikore nayo urabike tazobikora wundi muntu nawe yavuze nkati wewe ni wakora ivy'Imana Imana nayo izokora ivyawe bumvise amajambo y'Imana Yesu nabampezagirire.